Abantu bose bakwiriye kuba inshuti zacu canke inshuti zawe. Hari abagenzi benshi baje badukeneye ko ubufasha canke baza bagomba kuduhereza ubufasha bivanye n'intege nke tuba turimo. Ariko abo bagenzi baza bameze nk'ukoye, baza muri izo nzira, baza bafise uburozi buri bindani mu mutima. Ubwo burozi rero igihe ubahereje stamina cyangwa ukabahereza umwanya wo kwitwa inshuti zawe canke abagenzi bawe bakadasohoka, ica mbere bariga bakamenya ingene ubayeho, bakamenya ati mbega naka afungura gute, mbega naka imirimo yewe ya misi yose ni iyihe, mbega naka akora mu biki, mbega abandi bagenzi biwe canke inshuti ziwe ni izihe, mbega famiye yiwe imeze gute. Abo bantu rero muri bo indani bafise ikintu kimeze nk'uburozi. Ubwo burozi rero igihe ubahereje umwanya wo kwitwa inshuti zawe canke abagenzi bawe, ubwo burozi baraza bakabushira muri wewe. Ubwo burozi rero bugenda bukwica buke 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 gushika yaho bagushira ku iherezo y'ubuzima bwawe, ukaba hata kintu na kimwe ushoboye gukora canke wimariye mu buzima bwawe. Rero menya neza abagenzi ukwiye kwegera hafi nabo ukwiye kwirinda, kuko hari abo mukagendana bakagutwara umwanya wawe wose. Abakwisora kugutwara umwanya wawe bakagenda bagutwara umugisha wawe buhoro 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 buhoro, ukazokwisanga ata kintu na kimwe usigaranye canke ata kintu na kimwe ubwawe wimariye. Rero uri kurumva, nitwa Irakoze Steve kuri YouTube yanyu ya Steve TV. Rero muri ino video twavumbuye abantu batanu ukwiye kwirinda mu buzima bwawe bwa misi yose. Ntuze wigere ugira n'umutima wo kubita inshuti canke kubagira abagenzi canke kubegera hafi. Rero wewe umva ino message canke uri kurankurikirana, ndakwinginze ugende ugize subscribe canke ukore subscribe kuri channel yacu ariyo yanyu ya Steve TV, kugira ngo uzobandanye uronka ibiganiro nk'ibi. Rero tugiye kurabira hamwe aba bantu batanu udakwiye kugira inshuti zawe canke abagenzi bawe. Umuntu wa mbere ni uwuhora avuga abandi, kubasebya canke kubacafuza. Umuntu wa mbere ni umuntu ahora avuga abandi, uwo muntu akabavuga mu buryo bwo kubacafuza. Impamvu udakwiriye kumugira umugenzi wawe canke inshuti yawe, iyo ari kumwe na wewe akubwira amajambo mazima, akakubwira iby'abandi bagezeko, iby'abandi bariko barakora, akakubwira naka na naka na naka na naka, ndetse akabavuga ibyiza ndetse n'ibibi. Ariko mu majambo yiwe menshi avuga, kenshi n'amajambo yo kubasevya, kuvuga ati naka naco yimariye, naka naco azogerako, akaguca intege akoresheje ingero canke akarorero k'abandi bantu. Ibaze rero igihe nawe muwo mwanya, kubera ntimuzokwamana ijoro n'umutaga, ibaze muwo mwanya nawe rero ageze muri za nshuti zawe, azovuga yuko vya bindi byose ari we wabivuze. Uwo ni wa mugenzi usanga avuga urusaku. Mwabo bantu rero hari abahungu, hari abagabo, hari abagore, hari abigeme usanga bifitiye izo ngabire zo kuvugavuga. Uwo muntu rero dukwiriye kumugira umugenzi na gato na gato na gato. Numugira umugenzi bizorangira wicujije, uko ibyawe byose, ibanga ryose uzomubwira uzorisanga yashize kuri pancarte, abantu bose barizi. Rero uwo muntu ni intumwa ya Satani, kandi ahantu iyo ntumwa ya Satani, aho Satani ari nta mahoro yigera haba. Muzokwama muri zuguru muserera, bimeze nabi kandi cyane gose. Rero na Bibiliya irafise ikivuga kuri bano bantu. Mu gitabo c'Imigani kigabane ca 6 ku murongo wa 19 niho havuga ati, ni cabona c'ibinyoma kivuga iby'ubuhumyi, n'uwuvyura imitongano no mu bavukana. Rero uwo muntu ni cabona c'ibinyoma, avyura imivurungano n'imitongano mu bavukana. Uwo muntu ahari ntihazokwigera haba amahoro.
uwo muntu aharangwa haba hari isaku, haba hari kwagirizanya, haba hari ibintu bitameze neza. Uwo muntu rero uzumwirinde kandi uzumugendere kure, ntuze wigere umushyira no muri liste y'inshuti zawe cyangwa abagenzi bawe. Umuntu wa kabiri ukwiye kwirinda kandi ukwiriye kugendera kure, umuntu atagira icyerekezo, atazi icyo ashaka mu buzima bwiwe. Umuntu atagira icyerekezo, atazi icyo ashaka mu buzima bwiwe. Uwo muntu rero mu buzima bwiwe acana intege. Buri munsi umuzaniye gupresenta umushinga imbere yiwe akubwira ntibizoshoboka. Uwo muntu rero kumugira umugenzi ni umurimo w'ubusa, atacu uzokwigera ukumarira. Gusubira ntuzokwigera utera imbere, bisi yose uzokwama uri nyuma, kuko wewe nta gahunda y'ubuzima afise. Numubwira dukora iki, azokubwira ati ico kintu ntigihemba. Numubwira tuje mu kiyede, azokubwira ati gukorera 5,000 umunsi wose, aho oye nta kirimo. Uwo muntu aza guca intege, uwo muntu ntacyo uzokwigera ushikako, nta n'icyo uzokwigera wimarira. Rero kugira inshuti uno muntu byose watuma ubyihebera, kuko ntacyo uzokwigera wimarira. Icyo azokubwira tumese impuzu, twambare neza, tugende muri ibi na biriya, uzosanga uriko usarura ubusa. Kubana nawe niho kugendera mu mwijima, atacerekezo mwese mufise. Rero kugira umugenzi nk'uwo niho kugendera mu mwijima, atacerekezo na gitoyi mufise cyo gushikako nk'iterambere. Mu Migani ikigabane cya 13 ku murongo wa 20 haravuga ati, gendana n'abanyabwenge nawe uzogira ubwenge, ariko uwucudika n'ibipfu azokomereka. Ati gendana n'abanyabwenge nawe uzogira ubwenge, ariko nucudika n'ibipfu bizoragira wicujije cyane ukomeretse. Rero kugendana n'uwo muntu atacerekezo cy'ubuzima afise, misi yose muri we hari kote negative, ntibishoboka, ntibikunda. Uwo muntu niho gucudika n'igipfu, bizoragira wicujije uvuga ati iyo menya. Umuntu wa gatatu udakwiye kugira inshuti cyangwa udakwiye kugira umugenzi ni umuntu yikunda w'inda ndende. Umuntu yikunda w'inda ndende. Aba bantu ntibagira umutima wo gukunda abantu, bakunda inyungu zabo ubwabo. Inyungu zawe ntazokwigera azitwararika, ntazokwigera yitaho ibintu byawe. Gukorana nabo ni uguta umwanya, aba bantu gukorana nabo niho guta umwanya, ni ukugaburira ubusambanyi bw'isi, niho gusangira n'abafise ubumara. Aba bantu kubana nabo, aba bantu b'inda ndende, niho kugaburira ubusambanyi isi, kuba mu mwiza utagira icyerekezo, utazi aho ugomba gushika ahariho. Imigani ikigabane cya 23 ku murongo wa 2 niho hatubwira neza, asangwa uri umuntu w'inda ndende, wigarure nk'uhirikiwe ko imbuga itakwizosi. Asangwa uri umuntu w'inda ndende, wigarure nk'uhirikiwe ko cyane nk'uwifatiye ko imbuga ita mu izosi ryawe. Rero aba bantu kubagira inshuti, guys, bashikanje, ba frere, niho kugendera mu mwiza utazi iyo uri kuraja. Hari abandi bantu ba kane rero, umuntu ashaka kukugendereza cyangwa kukuyoborera mu nzira z'ibyaha uko bwije uko bukeye. Umuntu umugendere kure, kuko nta cyiza akugombako kandi nta buzima agushakira. Aguhendesha umutima w'ubucuti, ariko intumbero yiwe ni ugushira impwemu yawe mu mwijima. Iyo mvuze umwijima, wumve yuko ari ahantu hari umuzitanya. Uwo ni inshuti ya Satani,
ituma witesha umugisha wawe. Uwo muntu akuyoborera mu nzira z'ivyaha, akubwira ati uje ndakugurire bangara, akugurire kiki, akugurire akamogi, akugurire za boost. Uwo muntu ariko akujana mu mwiza, uwo muntu ariko akujana mu nzira y'amahonero, uwo muntu nta bucuti akugombaho, uwo muntu nta rukundo agufitiye, uwo ni inshuti ya Satani. Hunga, uwo muntu ni umute. Uwo muntu ariko akukugurira igitumbura ca sexa, ariko akakugurira igicupa ca wimire c'inzoga, cyangwa akakugurira ibiyeri bingahe, ariko akanka kukugurira irya y'isahani ya 2000 cyangwa 5000. Uwo si umugenzi, nuhunge ute, guko uriko urapfa buhoro buhoro. Abikorindo ba mbere ikigabane ca 15 ku murongo wa 33 niho bavuga ati ntimuzimire kubana n'ababi konona ingeso nziza. Ati ntimuzimire kubana n'ababi vyonona ingeso nziza. Wewe rero wari kufata zino nzira, ndakwinginze hunga ntupfe uwo mugenzi. Ubu nyene wumva ino video canke wumva rino jwi rya Steve, uwo mugenzi hita utandukana nawe. Umuntu wa gatanu, umuntu yirirwa yivuga yishira hejuru, bisi yose ijambo avuga ni jewe. Aba bantu uzobumva ukoze n'akantu arakiyitirira, naka ikigendo gishobora, jewe kano kantu akanubusa, aka kantu jewe nogashobora, aka kantu jewe yaba iri mu kanwa kiwe. Aba ari umuntu yuzuye ishari, agucira ubu n'umuntu yuzuye ishari. Umutima wiwe umeze nk'umutima uri mw'ishano cyangwa ubumara, kandi uwo muntu yaga iterambere ry'iwawe, aho ugeze ntiyigera hikundira. Mu mutima wiwe huzuye ubumara kandi huzuye gucudika n'ubuguge bwose buva kuri Satani. Ariko umuraba ku mutima, umuraba ubw'inyuma, n'umugenzi pe kandi mwiza ashimishije, yuzuye umutima w'urukundo, ariko indani mu mutima muri we yuzuye ubuguge, ntazokwigera yishimira iterambere ryawe. Yewe niyo umubwiye ikintu aho wageze mu iterambere, arakwereka yuko abinezererewe, akakubwira ko uhaje, ariko mu mutima wiwe hari izindi ngeso canke atabinezererewe na gato. Aba bantu rero Bibiliya muri Yakobo ikigabane ca 4 ku murongo wa 6 yarabivuze neza, ariko itanga ubuntu burushirije. Ngo nico gituma ivuga ati Imana igwanya abibona, ariko abicisha bugufi ibaha ubuntu. Imana rero igwanya abantu bibona, ariko abicisha bugufi ibaha ubuntu. Rero uri kurankurikirana, urashobora kuba mu bagenzi bawe izi nshuti zitanu ndakubwiye ufisemwo babiri canke batatu canke batanu bose ugasanga urabafise. Rero wewe wari kuranyumviriza, nibaza yuko atanu na hamwe uri kurashika ugifise bano bagenzi canke ugifise zino nshuti. Ico no guhanura, gerageza ugende ubahunga bukebuke, ugende utandukana nabo, nyamba ugomba iterambere, nyamba ugomba gushika ku yindi level. Abantu bazovuga ati ndaka yarateye imbere cyangwa ndaka n'umwana mwiza. Ugifise zino nshuti, iryo jambo ntuzokwigera uryumva ati ndaka n'umwana mwiza. Rero ndabashimiye wewe wagerageje gukurikirana ino video yose kuva ku ntango kugera ku munota wa nyuma. Imana iguhezagire kandi igucira inzira, ikurosa abagenzi beza n'inshuti nziza. Rero wifuza yuko tuzokomeza canke wifuza kubandanya wumva kino kiganiro, wogira subscribe ndetse ukagira na comment na like. Bibaye ngombwa ufise akanya, kino kiganiro ukagisharinga ku nshuti yawe yakadasohoka, hama nawe yumve ino message. Rero Imana ihereze ikiganza cyose kigiye gukora subscribe kuri ino channel. Mwarahezagiwe. Imana ibahereze umugisha mwese. Ciao ciao.
baririmbyi nta kintu kiryoshe nko kubona mukora indirimbo zikamenyekana ku rwego mpuzamakungu. Umva rero umuti wabonetse. HENCO Sound ni studio iri kubica bigacika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking, voice recording, mixing na mastering biri ku rwego rudasanzwe. Muri HENCO Sound tukaba dukora kandi ama publicity, dubbing na sound tracks ku bakora amareresi, ku bashaka nabo ko ivyabo bimenyekana bikamamara no mu makungu canke ku baririmbyi bashaka gukorerwa ibiganiro canke gukoreshwa ibiganiro. No tubafitiye HENCO TV ibamenyekanisha. Tukaba dukorera mu ntara ya Gitega, mukaba mufize ico mubaza mu twakore kuri 61 46 84 48. HENCO Sound ni ryo jwi ry'u Burundi.